Ntibiryoshe na gatoyi kubona mu gisagara ca Bujumbura dusigaye dufise imiduga imeze nk'uku, imiduga mu kwatsa bafatanye intsinga, imiduga igenda iratabura impuzu z'abakiriya, imiduga ipfira mw'ibarabara ikagenda ibuza abandi Barundi kurengana, imiduga bigaragara yuko ishaje cane, ishaje biteye ubwoba, imiduga bigaragara yuko no kugarika atacugarika neza, imiduga cane cane aya mabisi yunguruza abantu, nk'iyo murabona aho yapfiriye imbere ya Ndamama muri ville, murabona aho yapfiriye, murabe indani ukuntu isa, murabe ipine ry'iburyo imbere ukuntu ryabaye, murabe ukuntu yabujije circulation, nukuri birateye isoni, birababaje cane. Raba ayo masanganya imbere ya Eden Microfinance, raba nimurabe iyo bisi yamanuka yahunze polisi kubera iri mu makosa, ica ihitana izo mu modoka zose mubona, abantu barakomeretse baramerewe nabi. Murabe iryo sanganya kubera iki? Ni za modoka zigenda ata mafire zifise, ni za modoka zigenda zirata ivyuma mw'ibarabara. Raba iyi yagize accident iva Mutangano raba ikubita hariya, raba iyo yavuye Mutanganoro igonga hopitale militaire, abantu baramererwa nabi, yari yuzuye abantu. Iyo nayo yagonze Kira hospital n'umuzungu arahapfira n'abandi bantu barapfa. Nukuri turasavye Leta, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cane polisi yo mw'ibarabara ikora ibishoboka vyose, nukuri na ministeri y'ubudandaji izi bisi zive mw'ibarabara kuko ziteza amasanganya menshi.